ikaze bakunzi ba K9 TV murano makuru y'inkino twashikiriza cyane cyane hano iwacu mu Burundi hirya no hino ku isi ivyagiye baraba muri no turangije cyane tuko turasozera ndabaye ikaze cyane reka rero makuru yacu y'inkino tyahere muyavugwa hano iwacu mu Burundi na cyane cyane mu iganwa rya Primus League ni Primus League rero indwi ya 29 yarayisozewe imigwi itandukanye yarakinye na cyane cyane urukino rwa rwitezwe harimo derby yahuze umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Interstar birangira Interstar rero itsinzwe isubijwe mu cicaro ca kabiri n'umugwi wa Vitalo nuko vyagenze ko kandi sugo rukino rwonyene rwa rwitezwe urukino rwa Flambeau du Centre na rukinzo rwa rwitezwe kuko ni Flambeau du Centre kuranondera ikibanza ca mbere yavuye karonka inyuma yo gutsinda rukinzo ibitsindo bibiri ku busa ariko kandi Messager Ngozi yari yakriye Aigle Noir hari makamba birangira rusa ku bundi nuko ni Aigle Noir rero na Messager Ngozi zose zako ziranondera igikombe ariko Messager Ngozi na Aigle Noir ntivyakunze ko zitandukana gutyo Messager Ngozi guma muri course yo kurondera igikombe kuko rero ninkino zarangiye iyo migwi ibiri inganya ubusa ku bundi turavuga Aigle Noir n'umugwi wa Messager Ngozi muri rusangi rero uko inkino zagenze nuko umugwi wa Bumamuru wari wakinye n'umugwa wa Muzinga Bumamuru ashobora gutsinda ariko kandi ni uno mugwi wa Atletico Academy watsinzwe na Les Elephants ibitsindo bitatu ku busa umugwa Musongati utsindwa na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa Musongati hari igitega ubu kabihanza amaso gusa igikombe ca Coupe du Président kigiye kuba aho mu demi finale bazohura n'umugwi wa Flambeau du Centre gutyo Musongati yariteze gutwara ibikombe bibiri no mwaka nivyayikondiye Bujumbura City itsindwa na Olympique Star ibitsindo bitatu ku busa umugwi wa Messager Ngozi rero ko wabimenye yanganije n'umugwi Messager Ngozi yanganije na Aigle Noir ubusa ku bundi mu rukino mbere haba mukata zitukura zibiri kwande rwa Aigle Noir n'umukinyi Asman yaronse kati itukura mu kwande rwa Messager Ngozi ari Amin Abdul Nomo naronse ikarata itukura hasigaye minota ibiri kugira ngo urukino rurangire Kanza United yatsinzwe na Royal Kanza United rero nayo yari yiteze ko ishobora gutahukana igikombe cyayo cya mbere mu mateka yayo ntivyayikundiye kuko yatsinzwe n'umugwi wa Royal ari Muramvya itsindo biri ku busa urukino rwabereye kuri Stade Gatwaro hari ya Mukayanza umva ko byari ibintu bitoroshe na buke Vitalo kwa byumvise kaba yatsinze nako Vitalo yatsinze umugwi wa Interstar ibitsindo bine kuri bibiri Flambeau du Centre itsinda umugwa rukinzo ibitsindo bibiri ku busa nuko rero inkino zarangiye inkino zindwi ya 29 ubu kaba hitezwe inkino zindwi ya 30 ari nazo zisozera higanwa ariko tubibutsa ko kwisonga mugwi wa Flambeau du Centre ufisa amanota 58 umugwa Messager Ngozi 52 mugwi wa Kayanza United nawe nyene ukaba ufise amanota 52 nuko byifashe muri Primus League muri Primus League ariko rero nkuko wabyumvise ku ndwi ya 30 inkino zose zizobera isaha imwe kuri Stade Urunani ne Les Elephants zokina Kayanza United Stade Urunani kaba iri hari ya muri Stade Urunani kaba iri mu Ruyigi nako Stade Urunani ni hari ya Ibuganda mu Cibitoke mugwi wa Royal nawe nyine ukazokina n'umugwi wa Muzinga kuri Stade mu Ruyigi ariyo Stade yo mu Ruyigi kuri Centre Technique National umugwa Burundi Sport Dynamique uzokina na Atletico Academy kuri Stade Umuco Olympique Star kine na Aigle Noir kuri Stade Intwari Interstar yakire umugwi wa Musongati kuri Stade Ivyizigiro rukinzo zokina na Vitalo kuri Stade Rukundo Messager Ngozi zokina na Flambeau du Centre kuri Stade Gatwaro Bujumbura City ikine na Bumamuru kuri no ndwi ya 30 rero twamenyesha nuko urukino rwitezwe cyane ari urukino ruhuza umugwi wa Messager Ngozi na Flambeau du Centre nkuko twebabwiye umugwi wa Flambeau du Centre ufise amanota 58 umugwi wa Messager Ngozi ufise amanota 52 kuri Flambeau du Centre bisaba kunganya gusa kugira ngo ishobore gutahukana igikombe cyayo cya mbere cya Primus League ariko ku ruhande rw'umugwi wa Messager Ngozi bisaba ko Messager Ngozi itsinda uno mugwi wa Flambeau du Centre ibintu bitoroshe na buke ariko kandi mwumvise ko umugwi wa Royal nako mugwi wa Kayanza United ufise amanota 52 wowo naho wotsinda
naho wotsinda nta gikombe wotwara nta byizigiro byo gutwara igikombe kuko mu gihe wotsinda bizoca bivana n'ingene urukino rwa Messager Ngozi na Flambeau du Centre rwagenze mu gihe iyo migwi ibiri yoba yanganije bisigura ko Flambeau du Centre yoce gira amanota 55 mu gihe uno mugwi wa Kayanza United nawe nyene watsinze ukagira 55 muri Primus League akora ico bita confrontation direct imigwi ibiri bayahuye uko ingene imigwi ibiri bayahuye nayo mukaca mwibuka ko mu rukino rwa mbere umugwi wa Kayanza United wari watsinzwe ibitsindo 6-1 n'umugwi wa Flambeau du Centre ivyo rero bikima amahigwe uno mugwi wa Kayanza United mu gihe rero kandi mu gihe nayo Messager Ngozi yatsinze Kayanza United naho nyene nta mahigwe ifise kuko mu rukino rwa mbere rwabereye kuri stade Urukundo stade ya Messager Ngozi banganije ubusa ku bundi ku ruhande rwa ku rukino rwa kabiri rwahuje Kayanza United n'umugwi wa Messager Ngozi rubera kuri stade Gatwaro banganije igitsindo kimwe ku kindi naho nyene wumva kuri confrontation direct no mugwi wa Kayanza United bitagorohera atamahigwe ufise nuko igikombe cyo no mwaka rero kibarizwa hagati ya Messager Ngozi n'umugwi wa Flambeau du Centre turindiriye inkino z'umunsi wa 30 ariko imigwi ikoroka yaramaze kumenyekana hariho Muzinga Interstar nuno mugwi wa Les Elephants nuko vyifashe muri Primus League niyo migwi iza yarasezereye ihiganwa muri Primus League ariko rero kandi tuve muri Primus League tugira ko ni gikombe cya Coupe du Président kuko ni demi finale za mbere zoba igerekezo rya 2026 ukwezi kwa gatanu bumva ko ari mu ndwiza niho hazoba inkino za mbere mu gihe rero azoba ari ku munsi wa kabiri mu gihe inkino zikurikira zoca zikinwa igenekezo rya 30 rero ni demi finale ubona ko ari Messager nako ni Musonga tizokina na Flambeau du Centre mu gihe urundi rukino ari umugwi wa Vitaro na Bumamuru izo nizo nkino ziri zitezwe muri Coupe du Président mu gihe finale zociba igerekezo rya gatanu ukwezi kwa gatandatu nuko mu mupira w'amaguru kandi hano iwacu nyene mu Burundi turamenyeshe ko ishiramwe Fondation Pax Burundi rifatikanije na FFB bateguye ihiganwa ryitiriwe Nkurunziza Cup ni ihiganwa rero rizoba mu kwibuka uhoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ni ihiganwa rero zo kwitabira imigwi 8 ya mbere muri Primus League izoba yasozereye ihiganwa ari ya mbere iryo higanwa rero rikazoza rikinwa n'imigwi izoba yabaye 8 ya mbere umugwi wa mbere ukazotwara miliyoni 7,500 umugwi wa kabiri miliyoni 5 umugwi uzoba wabaye wa kane wowo uzocuronka miliyoni 2.5 mugihe umugwi uzoba wabaye wa gatatu nawo uzoba ufise miliyoni 3,500 nuko ahanini nayo twavuga mu mupira w'amaguru w'abagabo hani wacu mu Burundi tuje mu ntamba mu rugamba nazo zabigeme hani wacu mu Burundi mu gihe hariho eliminatoire ya kane 2021 izobera hariya muri Maroc 2022 nako izobera hariya muri Maroc ni umugwi rero w'intamba mu rugamba w'abigeme uzokina ukazokina rero kwigenekezo rya 18 hagati y'igenekezo rya 18 na 26 n'igenekezo rya 14 na 20 na igenekezo rya 14 na 23 ry'ukwezi kwa kabiri 2022 nuko izo mpinduka zabaye kuko ni inkino zari zitezwe mu kwezi kwa gatandatu izo mpinduka zabaye kuko ishiramwe CAF ryahisemwo kuzigiza imbere no kugiza imbere na cyane bitumwe n'urutonde rwo kurondera amajonjora ya Mondial amajonjora nako ya Mondial 2022 ku migwi y'abagabo tuve mu mupira w'amaguru hano wacu mu Burundi tuje ku mugabane wa Afrika ni ku mugabane wa Afrika twoja muri quart de finale ya Ligue des Champions aho bona ari phase ya kabiri canke inkino za kabiri aho rero mu gihugu kibanye cya Tanzania umugwi wa Simba Sport wari watsinzwe na Kaizer Chiefs yari muri Afrique du Sud ubu rero n'urukino bahaye guhagarikira abarundi Pacifique ndabishinzwe n'Imana Emery niyo ngabo nibo bahagarikiza umwe n'umuhagarikizi yo hagati undi no ku ruhande nibo bazoja guhagarikira ubwo rukino naho makuru ko ava muri Tanzania avuga ko umugwi wa Kaizer Chiefs uri kuranka umuhagarikizi wese yoza muri kano karere ka Sekafa kano karere ino zone ya Sekafa ariko reka turindire ni CAF yamaze gusohora urutonde rw'abahagarikizi bazokina gushika ubu itaratanga ingene izo nkino zizotegerezwa kugenda canke ingene izo nkino
zitegerezwa kuba. MC Alger yari muri Algeria yari yakinye na Wydad Athletic de Casablanca yari muri Maroc birangira ari gitsindo kimwe ku kindi. Kaizer Chiefs yo muri Afrique du Sud itsinda Simba Sport Club ibitsindo 4-0 mu gihe Belouizdad umugwi wa CR Belouizdad wari muri Algeria wari watsinze Esperance de Tunis ibitsindo 2-0. Al Ahly yari muri Egypt yari yatsinze umugwi wa Mamelodi Sundowns ibitsindo 2-0. Reka tuje muri Euro 2021 ni Euro 2020 ko twavuga ariko ni 2021 igiye gukinwa kuko kuri coronavirus yarahagaritswe yari yasibijwe ndetse cyo kimwe na zino nkino zindi zikomakomeza zitezwe nka Jeux Olympiques de Tokyo 2020 nazo nyene nuko zari zasibijwe. Ubu rero ni Euro yari gukinwa 2020 ugiye gukinwa muri 2021. Muri Euro rero 2021 ikintu kiriko kiravugisha benshi cyangwa kwikavugwa cyane ni igaruka ry'umukinyi Karim Benzema mu guserukira gihugu wa France cyangwa Ubufaransa Le Bleu. Uno mu kinyi Karim Benzema inyuma yaho bashwaniye n'uwitwa Mathieu Valbuena bivuye kuri sextape cyangwa agasanamu kibikoza soni no Karim Benzema yari yagirizwa ko yoba yari yatumye abagafata kugira ngo agire icyo bita chantage cyangwa kumukinyi niko twokivuga mu gifaransa chantage kumukinyi Mathieu Valbuena. Urubanza ndetse rugeze kure mu masentare yari mu Faransa ni Karim Benzema yatabwagaruka mu guseruka gihugu Ubufaransa. Ubu Didier Deschamps yamutumye ko cyo kimwe n'abandi abakinyi rero bari kumwe na Karim Benzema mu mugwi serukira gihugu w'Ubufaransa n'abakinyi batandukanye harimo Igor Lloris wa Tottenham ngira benshi baramuzi na cyane no muri Mondial ya 2018. Steve Mandanda umukinyi wa Olympique de Marseille, Mike Menya umunyezamu wa Lille. Mu bakinyi b'inyuma hariho witwa Benjamin Pavard wa Bayern de Munich, Léo Dubois wa Olympique Lyonnais, Raphaël Varane wa Real de Madrid, Kurt Zouma wa Chelsea, personnel équipe wa Paris Saint-Germain, Clément Lenglet wa Barcelone, Lucas Hernandez wa Bayern de Munich, Lucas Digne wa Everton, Jules Koundé wa Sevilla. Mu bakinyi hagati hariho witwa N'Golo Kante wa Chelsea, Paul Pogba wa Manchester United, Adrien Rabiot wa Juventus, Corentin Tolisso wa Bayern de Munich, Moussa Sissoko wa Tottenham, Thomas Lemar wa Atletico de Madrid. Mu bakinyi b'imbere ari Marcus Thuram wa Bayern Mönchengladbach, Kingsley Coman wa Bayern de Munich, Kylian Mbappé wa Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann wa FC Barcelone, Olivier Giroud wa Chelsea, Karim Benzema wa Real de Madrid na Wissam Ben Yedder wa Monaco, Ousmane Dembélé wa Barcelona. Abo nibo bakinyi umugwi w'Ubufaransa uzokwifashisha muri Euro 2021 ariko kandi twokubagira n'abandi bakinyi bakomakomeye batashoboye gutumwa ko aha twavuga Samuel Mutiti w'umugwi wa FC Barcelone ndetse n'abandi benshi twavuga nk'aba Antonio Martial nawe nyine wo Manchester United. Aha ni nabo babiri bakaba babitumwe n'imvune ariko kandi arona Theo Hernandez wa Atletico de Madrid nawe nyene ona atari muri forme nziza. Abo no bakinyi batashoboye gutuma ko ariko kandi harimo na Mathieu Valbuena nyene yaramenyewe cyane mu mugwi serukira gihugu w'Ubufaransa. Ni ino Euro rero 2021 igiye kuba ubona imigwi myinshi yiteguriye ku makuru avugwa mu bijyanye n'igura n'igurishwa ry'abakinyi canke avugwa hirya no hino ku mugabane wa Burayi na cyane kuri Kylian Mbappé umugwi wa Real de Madrid uvuga kuri kurarondera hasi hejuru nawe ngo yamaze kubwira abo muryango we ko Zidane ava muri Real de Madrid cyangwa atayivamwo ni ngo Kylian Mbappé azoguma azoguma afite icyumviro cyo kuja muri Real de Madrid. Ariko kandi ku ruhande rwa Lionel Messi nawe mu gihe afite contrat y'ubuhera mu no mwaka ndetse muri kuno kwa gatandatu n'umugwi wa FC Barcelona biravugwa cyane yuko ashobora kuja muri Paris Saint-Germain ndetse abo muryango wiwe niwe babikora bimusaba. Ariko Lionel Messi ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo rya 22 niho azogira icashikirije kubijanye n'igugwa canke ijanye n'iyimuka giwe ava mu mugwi wa FC Barcelona. Nuko ariko kandi mu yandi makuru ariko aravugwa cyane harimo amakuru yo muri mu Butaliyano aho mu Butaliyano rero uwitwa no mukinyi Buffon Gianluigi Buffon w'umunyezamu wa Juventus Totire ariko gutwara igikombe cya Coppa Italia. Hari rero kiko kiravugwa cyane suko yagitwaye oya ngo nuko aci imyaka 22 Gianluigi Buffon atwaye igikombe ari kumwe n'umukinyi yitwa Chelsea
ari se w'uno mukinyi yinjiye igitsindo ca Juventus se w'umukinyi yinjiye igitsindo ca Juventus nyene kuri ino final yitwa Chelsea umva ko ari uno Buffon amaze imyaka myinshi ariko arakina imyaka 43 akinana yakinanye n'aba aseba bana bariko barakina no nuko naho turangirije rero ayavugwa mu nkino kuri K90 TV mwari kumwe na Mose Ndabirana.